Cause I've been waiting, searching, loving, now I'm lucky, mama. Just wanna be there for you, for you. Iri serukiramuco ryiswe iteka African Culture Festival ribereye mu Rwanda ku nshuro ya kabiri rifise icivugo gishishikariza abahanzi gukoresha ubuhanzi bwabo mu kwimakaza ubumuntu. Yannick Niyonzima umuyobozi w'ishirahamwe Iteka Youth Organization gishize hamwe ngo riharanire guteza imbere umuco n'akaranga nyafrika arihurikiyemo abarundi n'abanyarwanda akaba ari naryo ritegura iyo serukiramuco yabwijwe rya Amerika ko ari umwanya mwiza wo kwibukiranya umuco n'akaranga by'abanyafrika biciye mu buhanzi butandukanye. Akaba ari igikorwa twateguye kugira ngo twizihize duhimbaze umuco w'ikinyafrika ariko kandi dutange na message y'ubumwe dukoresheje amatalent novuga art umuco bikadufasha no kugira ngo ibihugu byacu tubiteze imbere nyine dukoresheje umuco. Ni igiteramo citabiriwe n'abantu batandukanye barimo n'abana biga ku bigo by'amashuri atandukanye guhera ku myaka 3 kuduga ndetse banakina udukino twigisha abagenzi babo kutaja mu biyayuramutwe. Yannick Niyonzima avuga ko kuba barakiriye abana muri ico giteramo ari inzira yo kubatoza umuco n'akaranga kuko igiti kigororwa kikiri gito. Nego yacu no kugira ngo dutegure abana dutegure nukuvuga imyaka iri imbere yabo kugira ngo batazohura n'ibibazo kumbure abandi bahuye navyo ariko bamenye yuko bagomba kugira umuco kugira indangagaciro. Eric Karorero ari mu bakurikiranye imikino y'abo bana yabwijwe rya Amerika ko guhuriza hamwe abana b'Afrika bakaganira ku bijanye n'umuco n'akaranga ari intambwe ikomeye mu kudatakaza ururimi rwaho bavuka. N'abana ubona ko ikintu c'umuco bamaze kukigira icabo nubwo bafite imyaka mike bigaragara neza yuko abana bacu nitwabarerera mu inzira ntibazotakaza umuco. Abitabiriye igiteramo barimwe ababyina indirimbo zivuga umuco n'akaranga basigura ko ari umwanya mwiza wo kumenyana no kurushaho gukundana nk'abanyafrika kuko basanga bahuriye kuri byinshi. Uku guhura kwacu byongera kutwibutsa umuco kandi bikaduha yandero kandi uwo muco gakondo niwo wagize basokuru bacu niwo wagize abavyeyi bacu natwe tuje hamwe tukabasha kubaka wa muco byo tugeza kure. Navuga ko byanyigishije gukundana hagati yacu kuko tuba twahuriye hano nyene turi abantu bavuye muri background canke mu mico itandukanye. Rero guhurira nabo abantu muri mu kibanza kimwe mugakora mwese mufise esprit imwe navuga ko byatwigishije patriotisme nyene gukunda no gukunda ibyacu. Winnie Kirabo ari mu bakurikiranye iki giteramo kuva gitanguye gushika gihere kuri uyu wa gatandatu. Yabwijwe rya Amerika ko byamuhaye ishusho yuko na cane cane Burundi n'u Rwanda arabavandimwe bakwiye gufatana mu nda. Byukuri uko nabonye no festival guhera kuri 24 kugeza uyu munsi harimo ibintu byiza cyane byinshi. Ntekereza ko abarundi abanyarwanda twese turumwe tuvuga n'ururimi rumwe nuko tutajya tumenya kubitandukanya rimwe na rimwe ariko turumwe. Mu bitabiriye iteka African Culture Festival barimwo n'abarundi baba mu gihugu c'Ubusuwise baje gushigikira abagenzi babo bo mu Rwanda bose bagahurira ku guharanira k'umuco n'akaranga bitotituka. Michel Majambere arongoye ishirahamwe umusurusuru rigizwe n'abarundi n'abanyarwanda rikorera mu gihugu c'Ubusuwise yaganiriye n'ijwi rya Amerika atubwira intumbero yabo ko ari gusigasira umuco w'ibihugu byabo. Tuvuye mu gihugu c'Ubusuwise niho ishirahamwe rikorera natwe twafashe uru rugendo kugira ngo tuze muri iyi festival nyene hanyuma twaje gufashanya kugira ngo twungurana ubumenyi twige nk'ishirahamwe rihuye n'irindi twize ibitari bike si festival gusa
Yanatubwiye ko muri ivyo bihugu babamwo bigoye cane ku mwana amenya umuco waho avuka, bityo bibasaba inguvu nyinshi kugira ngo abana babo bamenye wa muco n'akaranga nyafrika. Abana baje ari bato birabagora kwiga ururimi bwa mbere, usanga umwana bimugora cane kugira ngo aze yitore ikimuranga, azomenye ingene bavugira amazina inka, ingene bivuga amazina. Ni intumbero rero yacu yo kugira ngo abadashobora abatari mu gihugu bagumana umuco. Ubuyobozi bwa Iteka Youth Organization bumenyesha kandi ko bwifuza ko iki gikorwa kizoza n'impinduka ku bantu bose bakomoka muri Afrika, na cane cane abahanzi bagatera imbere atari uko bakoresheje ibiyayuramutwe. Yannick Niyonzima: niho hatazamwe ibintu byo kumva yuko kugira ukore ikintu neza ugomba kuba widroze. Ico twifuza kugera ko nuko tubona impinduka zigaragara zifadika. Nico kintu twifuza kubona, impinduka muri esprit, impinduka muri comportement, impinduka no mu bifadika nk'umuhanzi agateye imbere. Iri serukiramuco ryari rimaze imisi ine ririko ribera mu Rwanda, ryaranzwe n'ibiteramo biherekezwa n'imbyino, ubugenegene, imideri, ikinamico, ingoma n'ibindi, ndetse n'abahanzi baririmba indirimbo za gakondo mu guteramisha abitabiriye ico gikorwa cariko kibera i Kigali guhera ku igenekerezo rya 24 ku kwezi kwa mbere. Kikaba casozerewe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.